muri studio tugira amahirwe yo kwakira umutumirwa Jeanne uzwi ku izina rya Mama Africa bitewe n'ibikorwa yagezeho nk'umunyafrika. Mama umubyeyi wacu Jeanne wadufasha, dufite inkuru yatugezeho muri community yacu iri muri Arizona no muri Amerika, wadufasha ukaduha iyo nkuru? Murakoze cyane kunyakira muri iyi studio yanyu, nkaba ndabashimiye. Murakoze cyane. Mbanje no kubaramutsa, mugira amahoro y'Imana, urukundo rwayo rusasagare muri twese no muri Arizona ku bantu bose bava mu karere ka East African Community. Yego, murakoze cyane. Inkuru nziza rero irahari. Dufise amahirwe yuko tugiye gutangura imisa y'abakatolika bose biyumva ko banyotewe kuba bitabira imisa z'ikirundi z'ikinyarwanda ku bantu bose bo muri East African Community. Iyo nkuka y'imisa ya mbere izotangura itariki 18 z'uku kwa kabiri mu ndwi imwe gusa, isaha 9:30 zo ku muhingamo kuri paruwasi ya St. Thomas. Maze duhure tuburunani abakatolika bose, dufise amahirwe y'uko dufise umupatiri. Umupatiri azozagira iyo nkuka y'imisa mu kirundi no mu kinyarwanda, ndetse turonke n'amasakaramentu. Amasakaramentu yose umukristo abwirizwa kuronka azoyaturonsa. None ga yemwe mwumva iyo atari inkuru nziza? Banyarwanda, Barundi, bantu mwese muvuga ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda, mwiyumve muri sanze.